bonjour canke bon après-midi bakunzi ba AkezaMedia nizera ko muri muguwe neza mukomeye niho kumutubona turameze neza cyane turashima Imana reka ndabaye ikaze kandi kuri AkezaMedia mu kiganiro Burundi Gospel Star Search aho turi n'abanyempano baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana abacuranzi canke abakunzi b'umuziki mpimbazamana no musi kumwe n'umuririmbyi mwiza cyane umwinjire kabikora neza cyane ariko aragerageza gukora uko ashoboye kugira ngo aserve canke atume benshi bamenya Kristo, atume benshi bakira Kristo, atume benshi bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Najewe ni Keza Fleur ya Audrey ndakibashikiriza reka ndabaye ikaze kandi kuri AkezaMedia mudukurikirane nimurambirwe muzogira ibihe byiza. Reka nsabe wa muntu aryo ryambere aze kuri AkezaMedia tugire subscribe cyangwa s'abone nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire like tugire comment tugire share kugira ngo bikunde kino kiganiro gishobore gushikira benshi bashoboka. Reka bamunyamere twakire umutumire wacu. Ndakwakiriye sinokwita mutama sinokwita okay. Ndakwakiriye umukozi w'Imana. Murakoze gutwakira. Murameze neza. Turashima Imana. Wow, nizo gushima. Cyo kutambajije Namwe sinzi. Ariko uko musa n'abameze neza. Ego ndameze neza ndi fresh sana Imana yabikoze ndi muzima. Ishimwe cyane. Ndaguhaye ikaze kandi kuri AkezaMedia. Murakoze cyane gutwakira. Reka ndagusabe utuzamukiriza abakunzi ba AkezaMedia wongere unabidondore kugira ngo bamenye neza neza turi kumwe wariwe. Ego bakunzi ba AkezaMedia. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe aho muri mu bikorwa byanyu mubona ikiganza cy'Imana. Amajiye ubaramukije nitwa Jean Bosco Habyarimana nkabasanzwe mba mu marambya nkabandirimba indirimbo mpimbazamana. Ego urakoze cyane Jean Bosco Habyarimana. Jean Bosco Habyarimana ni umujene akiri muto umunyeshure muri Université y'Uburundi akaba akijijwe n'umukristo muri make. Ego urakoze cyane ati n'umusore umusore akijijwe umunyeshure muri Université y'Uburundi ati rero umupwari nivyo. uriko kurikirana ibiki? Institut de Technologie Numérique. Kwa matabitahura neza ushobora kubisigura? Nibaza ko iri mu bintu vya technology ukoresheje amamashini dukoresha ibintu vya programmation. Ego urakoze cyane. None Jean Bosco arangwa niki ahari? Jean Bosco nibaza karangwa n'umunezero ahari haba hari umunezero ikindi no guhimbaza Imana. Ego umunezero wawe ukomoka hehe canke uba wavuye kuki? Nibaza ko umunezero tugira ukomoka mu bihe tubamwo. Ubundi umuntu ari mw'isi akaba yishimye kuko Yesu yakoze byose kugira ngo twishime. Ego okay, Yesu yakoze byose kugira ngo twishime ariko hari ibintu ushobora kudoma ukavuga ati jewe mbonye iki canke nkorewe iki canke umuntu ampaye iki ndumva nishimye ndumva meze neza. Ubwa mbere bwo nibaza ko je ndamutse amahoro gusa. Ivyo bimpa kwishima kuko mba nongewe ayandi mahirwe. Ego okay, urakoze cyane. None Jean Bosco yakuze gute? Yakuze mu buhe buzima yabayeho gute mu buto bwiwe gushika no munsi? Okay, nibaza ko nakuze nk'abandi bana bose uko bamera nubwo badakura muri condition zimwe. Ariko twese turakura. Navukiye mu muryango kijijwe sanga abavyeyi basenga ama nanje banyigisha kuba umwe mu bakristo nyene. Nanje ndakura nkura nsenga nkura nkunda Imana. Ndaheza ndamenyera ndakura mu buto bwanje. Nibaza ko narakina nk'abandi bana nyene bisanzwe imipira amabiye n'ibindi. Ariko no gusenga nkaza ndasenga muri Sunday school nkuko bisanzwe. Ego urakoze cyane ati wavukiye mu muryango kijijwe waragenda mu Sunday school nk'abandi bana. Ugomba kumenya mbega Jean Bosco Habyarimana yakiriye Kristo ryari yakijijwe ryari byari bimeze gute byagenze gute byaciye hehe byaje gute? Okay, ubwa mbere bwo hari abantu benshi usanga twaravukiye mu muryango ikijijwe tukitwa abakristo ariko ugasanga uwo muntu ntakijijwe. Rero jewe gukizwa kwanje bitewe n'ukuntu nabikuriyemwo nakuze ndabikunda nubwo hari umuntu akura bikunda akagera igihe akabivamwo
ariko je numvise ariho hantu nshobora guturiza, niho hantu nabonye hari amahoro, hama umunezero nkishima. Nifuza rero kubibamwo, ndabigira ubuzima bwanje, ndabihindura ubuzima bwanje. Sinovuga ngo igihe kinaka ngo nico gihe novuga ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, ariko uko nakura ngenda mu rusengero canke ndabimenyereramwo, nkumva ko ikintu citwa icyaha ari kibi, niko vyagiye biraza na bugingo n'ubu ndacabirimwo. Yego. Urakoze. Ariko turakunze kumva ati abana bavuka mu muryango ikijijwe birabagora gukizwa neza ngo baje ku butunde gusa kubera ko usanga agakiza barakagize umugenzo Yego. canke kamenyere. Nagomba kumenya mbega n'iryari Jean Bosco yitahuye kuko Okay. birashika ukavuka mu muryango ukijijwe mugabo ugasanga Nyene nturimenya uriwe canke nturimenya icuri. nturitahura, Yego. nturamenya ico waremewe, nturamenya neza ivyo urimwo uretse ko ari akamenyere k'umuryango. Ego. Yeah. Ugasanga ngo nukubera nakuze ngenda muri Sunday school, Ego. ngo rero ngo nanje ndakijijwe. Oya Jesu uko bimeze, kuko jewe ubwa mbere bwo nakuze irreverence dusenga, Yeah. ariko haragera igihe urabona turiko turakura adolescence zacu usanga zitoroshe, ugasanga umuntu hari utuntu tumwe na turiya turi kumutwara. Rero hari ibyo tuba twaragerageje tukaraba gukubagana kugiye gutandukanye, ibikorwa binyene bibaho uzi bikunze kuba kugwaruka, ariko hari ibyo twarabye tukavuga ati ibi bintu nubwo bakana ko bashobora kuba babikora natwe tukabikora, nta muntu w'Imana yakabaye mu ibi bintu. Nibaza yuko hari mu myaka nari nkiri muto, kuko je sinigeze ngira ngo nkubagana ngo mve muri Yesu ngo ngende ku ruhande. Oya ivyo bintu ntibirambako kandi nta nibyo nifuza. Yego. Wow, tuvuga ati Imana ishimwe Cyane. ko ubwo mvuge gute ico ni N'amahigwe. Okay, ico ni gihe kigoye kurengana Yego. cyane cyane ko kiri umujene ntukubagane ntugwe. Yego. Ariko bidasiguye ko nakora icyaha. Bidasiguye ko nakora icyaha, ahubwo aho bitandukaniye nukuba basi no bivamo Burundi. Ubundi umuntu arakosa, ariko umuntu yibuka ati hano nakosheje agaca bugufa agasaba Imana imbabazi kamubabarira, urumva uwo muntu aba agifise amahigwe. Ayo nayo n'ayandi mahigwe, kuko hari abavyifuza bikabananira. Twere iyo tubonye bibaye tushimira Imana kuko ibidufashije cyane. Wow. Yego. Ega gutsitara si bibi, ahubwo nuguherayo. ikibi ni guherayo. Yego. Mu gihe utsitaye ukigaya ukavuga ati uko biri kose nakosheje, ariko ugasaba imbabazi ugaca bugufi. Yeah. N'ubundi abarundi bavuze ngo ntawe utega ibiganza ngo bakubiteko. Nicyo gituma iyo uciye bugufi ukemera intege nke zawe, akabuza udaharigwa. Yego cyane. Yego. Imana ni nyembabazi Cyane gose, gusumba uko tubitekereza. nta cyaha na kimwe Imana idaharira. Shashi sinzi kweri ntaco. Iraguharira pe. Okay, urakoze cyane. Naye kuko basatsi none ko uvuze ko wakijijwe iki wahevye iki, mugabo ivyo nta mpamvu yo kubikubaza ko watubwiye yuko utigeze. Nibaza ko ntigeze ndabivamwo ngo ndagiye ku ruhande. Ni naryo sengesho n'amasenga ati Mana uzumpe kuguma kuno biri. Yego. Urakoze cyane. Jean Claude, turi kumwe mu kiganiro cya Burundi Gospel Star Search nk'umuririmbyi w'imbazamana uriko urakora cyane. Yego. Uri ku murindi, uriko uragerageza gutanga ingufu zawe zose kugira ngo bikunde impano yawe cyangwa ingabire yawe ushire ku mugaragaro. Ariko turagomba kumenya mbega watanguye kuririmba ryari? Je natanguye kuririmba nkiri muto. Urumva nakuriye mu nsengero. Usanga hariho korale z'abana. Ana no muri Sunday school twarimbo turirimbo duto tugiye dutandukanye. Yego. Rero nanje nakuze ndirimba nyene muri korale y'abana. Ndakura haragera igihe ndaje no mu mugogo guhimbaza no gutazira wo muri eglise. Ariko nubwo nagiye mu mugogo guhimbaza no gutazira, naguma numva ko hari ibintu muri jewe bikibuze. Ngira vyari ibi vyo gukora uno murimo wo guhimbaza no gutazira ku giti canje. Rero muri 2024 ariko siho natanguriye gukora kino gikorwa, bisa nkaho kwitegura kugira ngo nshobore kuja muri studio nkora ururimbo rwa mbere. 2024 niyo naronse amahirwe yo gushira ururimbo rwanje rwa mbere nise arakomeye. Ivyo navyo nkabishimira Imana kuko vyabaye bitangaje. Cyari igihe kirekire ndabitegereje, kuko ingabire natanguye kuyimenya niga mu mwaka w'8 nza gushira ururimbo rwa mbere mpejeje ishuri. Yego. Urakoze cyane. Turumva impano yawe ntabwo ari uno munsi cyangwa hirya y'ejo, ahubwo ni impano mvuge ngo wavukanye
ndayimaranye igihe. Umaranye igihe, imyaka yose ufise niyo n'impano yawe ufise. Ngira ngo sinzi ariko ubundi usanga umuntu afise impano ariko igihe gitaragera kugira igaragare. Nico gituma n'abari kudukurikirana udashobora kuvuga ngo nta mpano afise. Oya, ahubwo usanga haba hari igihe ciwe. Buri muntu agira igihe ciwe mu buzima. Ni nka kujya kwa page yikaye turazingurura, no musi ni jewe, ejo ni wewe, hirya ejo ni kanaka, turazingurura. Rero atarashikirwa ntushobora kumenya ikintu Imana yabitse muri we. Iyo rero ashikiriwe page yiwe ikagegwako, tutangura kubona ibibogaboga muri we canke ivyo Imana yamubitsemo. Ati buri kintu cyose, buri muntu wese afite igihe ciwe. Igihe ciwe. Kandi nta muntu ashobora kuza mu gihe cyawe. Usibye ko gusa igihe cyawe kigegwako bagasanga ntumeze neza canke mw'ico gihe ntutonze neza, bikaba ngombwa ko bagusimbuka kugira baze bagaruke basanga umeze neza. Aho mba mvuga abo mw'ijoro. Ego. Urakoze cyane. None Bosco, 2024 watanguye. Ego. Ushaka usobanura igikorwa cawe ati arakomeye. Ego. Arakomeye. Ni indirimbo wiyandikiye, indirimbo wandikiwe, ni indirimbo wakuye hehe, amajambo wayakuye hehe, wisunze iki, vyagenze gute? Okay, indirimbo arakomeye ni je nayanditse guhera ku rudome rwa mbere gushika ku rudome rohereza. Haba na melody irimwo ni je nayikoze. Rero indirimbo arakomeye ni indirimbo yaje bitunguranye. Nari kwishure kuko je nize muri interna mu Kayanza. Rero turi kwishure twaragira pause. Ego. 18 twaraja muri pause nyene yo ku mugoroba tuvuye muri etide. Ego. Rero cyandasohoka hanze nkuko bisanzwe nyene twarakunda gutembera muri kure interieur. Ndiko ndatembera urabona ni ruguru, usanga hari ukuntu ruguru ku mugoroba usanga hirabuye nyene. Rero ndiko ndaraba hejuru mbona ibintu nyene bitangaje, basi nyene wo kwihweza nawe ukavuga ati ibintu nigitangaza, ndabukwezi mbona inyenyeri ukuntu basi byakira rimwe nyene nkabona cyantangura kwiyumvira ku murangi izuba ryari rihari nyene numviriza n'akayaga gahari, ukumva n'akayaga kibujumbura kingene bitandukanye. Ndavuga ati cyakoze Imana yubahwe pe, irakomeye. Cyandanaraba basi ibicu. Ego. Mvuze ijuru hari abantu bacatangura kuvuga utundi tuntu ku ruhande, reka mvuga ibicu. Ego. Ukungene no hano ku isi ukaraba ukungene bimeze, basi ukuntu biteguye ikiyaga n'imisozi ukungene naho ukabibona ukavuga ati nukuri umuntu yakoze bino bintu arakomeye pe, kuko n'ivyo yakoze birakomeye. Ubundi nta muntu adakomeye yokora ibikomeye. Oya, umuntu akomeye ni wakora ikintu kizima. Ego. Ego. Wow, urakoze cyane. Reka dusubire inyuma gatoyi ati 2024 niwe watanguye muziki, ariko twagomba kumenya nikiye kintu cyaguteye intege ku buryo wumva ko wotangura mu gihe tubona abayiremvye benshi batanguye bariko bakoze ibikorwa byinshi ariko muri kino gihe bahagaritse. Ego, bakaba batariko barakora nkuko bahoze bakora. Ego. Nibaza yuko Yesu niwe yabwiye abigishwa biwe ngo mugende mu mahanga yose ngo mubabwire ubutumwa bwiza. Bivuze ngo ntikwari kugera hano mu Burundi gusa canke mu Rwanda canke muri Tanzania, ariko yavuga ngo kugera ku mpera y'isi. Rero kuba uyu munsi hariho abantu bari gukora akagera igihe akumva kadendebukiwe, ukamenya ni vya bindi navuga ati page y'umuntu. Ego, ntiyaragakwiye kubivamwo burundu, yaragakwiye gukomeza. Ariko je ikintu cyanteye gukora nuko hari abantu batanguye kuvuga ku bikorwa byanje ntaranaja muri studio, ntaranakora n'indirimbo nimwe cyangwa ngo nkore igikorwa na kimwe. Hakaba hari abantu batanguye kumbwira, ugasanga umuntu yavuye mu isare yigiramwo ya examen akavuga ati nihaboneka karyo ndazi kataribe ndaza kumwumva aririmbe, ndazi biraza kumfasha ibintu aza kuririmba. Numvise abantu banshingira iyo ntahe, ndavuga ati je sinarinzi nimba kuririmba hariho abantu bishobora gukurura nkuko agahindura n'ikibanza cya examen akoreramwo akaza. Ariko haruhande y'ibyo nkibuka n'ico Yesu yatugize, kandi nibaza yuko ingabire tuba twarahawe tuzifise kugira basi muri make tuzikoresha. Hari abo ziba zigenewe gufasha. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuririmba, hari abafashirizwa mu butumwa n'ibyo, hari n'abafashirizwa mu ndirimbo no mu rusengero twara tubibona. Hari umuntu umwanya wo guhimbaza no gutazira uheze avuga ati je vyanje birarangiye pe. Bivuze ngo amajambo amufasha n'amajambo abaciye mu ndirimbo.
Ego. rero nibaza yuko kugira rino hangiro ryo gushobora gutangura kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo kwari kugira dushobore kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami tumumenyekanishe. Ego muri make nibyo. Ego murakoze cyane. Tudumva ufite n'amajambo akomeye biraboneka ko uri n'umusomyi. Nibaza yuko ubundi nta muririmbyi adasenga canke adasoma. Kuko nimba ndirimbye ubundi none ivyo turirimba tubikurahe? Ni ubutumwa bwiza. Ego ni ubutumwa bwiza buva he? Nibaza yuko ubutumwa bwiza tubukura. Ego turafise ingabire ariko ingabire turakeneye kuzivomerera. Kuzivomerera rero ni gute? Ni ugusenga. Ego turavuga practice, ni vyiza gukora practice, birafasha kugira ngo abantu ubahe ibintu bishimiye mu matwi yabo banezererewe, kugira n'ubutumwa uri kubaha ntibavuga ati iri jwi naryo riri pertribe. Mugabo ni vyiza ko nasenga ugasoma, kuko nibaza yuko 90% canke 99% indirimbo za gospel byinshi ubisanga muri Bibiliya. Rero birashobora no kuyandika atazi ahantu biri, ariko umunsi umwe ariko arasoma akabona ahantu muri Bible abibonye. Bivuze ngo ivyo turirimba tubikura mu ijambo ry'Imana. muri make twe turi ibikoresho. Muri make twe turi ibikoresho, turi nka server, turaserva abantu tukabaha ivy'imitima yabikeneye. Aho naho nyimba tubaye server hariho umuntu aba ariko aradukoresha. Uwo nawo si uwundi ni Kristo. None Kristo duhurira he? Tuganirira he? Si ugusenga. Turasenga mu jambo ry'Imana. Nuko rero bimeze. Ego. Okay, urakoze cyane ariko uravuze ati umuririmbyi yorimba ivyo akuye hehe, umuririmbyi adasoma ijambo ry'Imana. Mbega ko dukunze kuba n'indirimbo umenga zirasovye barya abaririmbyi bose kweri basoma ijambo. Umwaririmbyi ngo Yesu niwe superstar. Ego. Canke akaririmba ndavyibagiye. Uraza kubyibuka ntacyo. Akaririmba amajambo. Ego. Amajambo nyene wumva nyene ko umenga nayo kwishigikira by'ukuri urya muntu aba ari umusomyi. Canke no gutahura ko Bibiliya ngo abantu bayitahura gutandukanye. Ivyo bari byo. Bibiliya uri kurayisoma, ubundi Bibiliya ni igitabo. Iyo uyisomye nabi uza kuyitahura nabi. Canke iyo wayisomye utanasenze, kuko tuvuga byose ko ivyo dukoreshwa tubikoreshwa na mpwemu yera. Mu gihe rero utasenze ngo mpwemu yera bane nawe uri kurasoma aguhishurira ikintu cyanyaco cy'ukuri, ushobora byari ibintu byo mu buryo bw'impwemu wowe ugaca ubisigura mu mubiri, ugaca usanga uzanye ibintu byo byari byo byari gufasha umutima ubizanye rero ku mubiri, ugaca usanga gihindutse ikintu kibi kandi cyari ikintu cyiza, ariko kubera ko ubikoze nabi bigaca biba ibintu bibi. Nico gituma hari abantu benshi si bibi kuririmba indirimbo utakuye muri Bibiliya, kuko kenshi iyo usomye, ariko sinibaza nimba waririmbye ikintu ukazobura n'ijambo na rimwe muri Bibiliya bisa, sinzi ko ari ico kintu ahantu kiba cyavuye. Ariko kimwe gusa nk'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana, kuko ivyo dutanga n'ubutumwa bwiza. Niba twizera ko Bibiliya yera kandi ari bwo butumwa bwiza dufise hano ku isi dukoresha kuruhura imitima, canke Yesu yasize hano ku isi, bagakwiye dukunde gusoma Bibiliya. Tuyisome cyane twongera tunasenga kugira ngo Imana iduhishurire, kuko Yesu hari ijambo yavuze ngo nivyo ntabigishije, hari biba bitanditse muri Bibiliya mpwemu yera agusigurira, ashobora kuguhishurira akabizana ati kino bakana kabavuga gatari icaha, ariko wenda kubujije iki ni icaha, mpwemu yera akakubuza. Bivuze ngo hari n'ibyo ushobora gutanga bimwe navuga utabikuye muri Bibiliya, ariko mpwemu yera yagusobanuriye, kandi iki kintu mpwemu yera azanye haba hariho umuntu agikeneye. Nico gituma dukunde gusenga nk'abarimvyi barimba indirimbo mpimbaza-Mana, ikindi dukunde gusoma Bibiliya, kuko ubundi atajambo urumva ntitworonka ico duha abantu. Nibaza yuko n'amavuta dukoreramwo kugira ngo dushobore kuja imbere y'ubwoko bw'Imana, dutegerezwa kumanza gusenga no gusoma ijambo. Yego. Ndizera ko bariko barakumva, ndizera ko bakumvise ko umuwadukukira ndazi ko harimo abaririmbyi benshi cyane, kuko iki kiganiro ni cyabo. Ikiganiro ni cyabo kandi ndazi bategwa kuzobukiraba n'ivyo babwiye bavyumvise. Ego. Bosco, tubwire nihe ntumbero nyamukuru wowe ufise muri kino gikorwa? Ubwa mbere bwo ni ukwamamaza Yesu Kristo, abantu bakamumenya, kuremesha imitima yihevye. Hari abantu usanga bihevye pe, ariko akumva indirimbo bakavuga ngo ndasubijwemo imbaraga,
ati kubw'ino ndirimbo pe numvise ndemeshejwe gusumba aho yari kubyumva umuvugabutumwa ahagaze, ariko kubera ko biri no mu umudiho ukaruhura nyene n'umubiri akumva nyene avyakiriye neza akaruhuka. Nibaza yuko ni ukuvuga ubutumwa, kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu bakamumenya bakamutahura ndetse bakanakizwa. Ego iyo yonyene irahagije. nibaza yuko ni principal kandi iranakwiye kuko nibyo twakabaye dukoreramo, ni naryo nibaza ni itegeko Yesu yadusigiye, nico gikorwa twasigiwe na Yesu. Shima Imana, kwamamaza Yesu Kristo muri make. Urakoze cyane. Ati ni principal. Ego Izindi ntumbero ni izihe? okay, kuba mvuze ni principal, ubundi mu gikorwa haba hari intumbero nyamukuru hari itumbereye yo gukora ico gikorwa. Ariko ikindi iyo ni ya mbere ni kwamamaza Yesu Kristo. Nanje ku buzima bwanje ndafise ibikorwa Imana igenda inkorera bitandukanye. Shobora kwamamaza umwami nanje nkamushimira, nkavuga nkuko naririmbye indirimbo ya kabiri nakoze yitwa warakoze. Nkashimira Imana ku buzima bwanje, ibyo nabonye igenda inkorera. Hariho gushimira Imana no kubwira abandi, nkabahamagara bakaza bakamfasha, tugashobora gushira icyubahiro cy'Imana hejuru. Ego urakoze cyane. None uri gukora iki kugira ngo bikunde ibyo bikorwa byawe cyangwa izo ndoto zawe, iyo ntumbero yawe izoshike? Okay, ubwa mbere bwo Paulo niwe yavuze ngo shobozwa byose n'umi inkomezi, bivuze ngo atamana twebwe ntacyo dufise ubwacu two kwishoboza. Ndasenga, ikindi nkashiramwe ishaka kuko gusenga ntibihagije. Nibaza yuko muri studio iyo turi gukora indirimbo ntabwo ngenda kumuproducer turumva narasenze cyane ati rero ndaje dukora indirimbo, ahubwo ndasenga Imana igahezagira ibikorwa by'intoke zanje, hama nkaheza nkaja muri studio ikampa ubushobozi bwo kugenda muri studio tugakora igikorwa c'Imana, hama abantu bakacyumva bakumva ubutumwa. Nibaza yuko ni ugukora cyane kugira ngo ubutumwa dutanga bugere kure. Aho rero tuzoyifashwamo nande namwebwe nk'uko mwadutumiye hano kugira ngo bigende neza, twamamaze Yesu Kristo. Murakoze cyane. Reka mvuga ati courage, Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zawe. Amen. Ngo bikunde indoto zawe uzikorere zishike. Nubwo Imana ariyo ituma byose bikunda, mugabo n'Imana irahezagira ku byo watanguye. Nico gituma umuntu ategerezwa gukora. Abigishwa bagaburira abantu, Yesu yababwiye ngo nimuzane tugaburira abantu. Baravuga oya mwigisha, dufise udukate dutanu, udufi tubiri. Aho urabona abantu 5,000 baharuye abagabo gusa, bazananye n'abagore n'abana, urumva abantu batari benshi. Yesu yababagiye mu fisiki, bivuze ngo iyo hari icyo ufise Imana ihezagira icyo nyene, aho gushira kugatangura gukora kuri icyo nyene Imana iba yaragushoboje kuronka ubwa mbere, hama ikagihezagira. Kuko n'ubundi urabona hari n'umugani Yesu yaciye ngo abantu babikijwe itaranto, hari uwahawe 5, 2 n'uwahawe 1. Uwimwe yaragiye arayihisha avuga ngo urumva ngo iyi ngo nari ndakuzi, uwayimusigiye ngo nari ndakuzi ngo kuri kanaka wimbura ibyo utarimye. Ariko uwadandaje bivuze ngo yarakoze arunguka. Shebuja warabonye akantu yamugiriye, ukivyibuka kandi ndazi nawe uri umusomyi wa cyane. Ego urumva bivuze ngo dutegerezwa gukora, hama Imana igahezagira ibikorwa by'intoke zacu. Si muri ibi by'imwemu gusa, no mu buzima busanzwe urashobora gukora kugataye gato ufise gusa ugatangura kugakoresha kugira ngo Imana izigahezagire. Kuko nibaza yuko n'abarundi n'abarundi udakoze ntakarye. Udakoze ntakarye, bivuze ngo utegerezwa gukora. Imana iza yuhirira ku byo wakoze, ntabwo isanga wicara. Imana ntikunda ibinebwe. Imana ikunda abantu bakora. Ego bikagenda neza. Ego urakoze cyane. Reka tuvuge ku bikorwa byawe umaze gusohora. Icyambere ni arakomeye, cya kabiri warakoze. Twagomba kumva agace gatoya ku ndirimbo yawe ya mbere. Okay, nta kibazo. Muremyi wa byose yitwa ndiho, izina rye niryubahwe hose. Yaremye ijuru atanga ingisi, arema umuntu amukuye mu butaka. Ibiyaga n'ibirimwo byose n'ibikorwa by'amaboko ye, arakomeye cyane. Ego
Bosco Sa kubera kuririmba muri iyi style sinzi ngira ni Imana yabonye ko bikwiyemo kubera ni style imeze gute ukuntu wayumvise. Okay, feedback ntaco. no je ndiko ndakubaza abarinzi benshi muri kino gihe Ego barakunda kuririmba ama hill song ego canke ama style y'ikizungu basi ego ndabyumva. ariko wewe uyu ndirimbo yawe ya mbere iri muri style benshi bakunze kwita ati y'igikorare. Ego Okay, nico ndiko ndabaza kubera iki iri muri iyi style. okay, tuza gukora indirimbo ubundi hari indirimbo wumva iyi ndirimbo ivuga ibwira abantu ntabwo ari sengesho. Ego Nico gituma indirimbo y'isengesho iyo uyishize mu style nyene amahiri song usanga ari byiza canke nyene uri kubwira Imana nyene ku buryo basi muri make nibaza yuko basi nk'isengesho uba wumva mu mutima uri gusohora. Nibaza yuko birafasha cyane. Rero je nkora ino ndirimbo narongowe kuyikora muri ino style niyo numva no ikoramwe. Nico gituma nayikoze kuno ubundi bwose ko n'izindi zimeze ariko ino niko nabashije kuyikora. Kandi nibaza ko benshi barakunze gutangurira vraiment ku ndirimbo z'amahiri song. Ego Ariko je kuba natanguriye kuri kino nibaza yuko nuko Imana yashoboje. Ego Ego urakoze cyane kandi tukunze kumva ati mu gusohora indirimbo cyangwa mu gupanga melody y'indirimbo ego ifo kurabana message vyoba ari byo. nibaza yuko ni bimwe nariko ndavuga ko nimba ari sengesho raba style uza kuyishiramwo ku buryo nimba umuntu ayiririmbye aza kuba ariko arasenga yumve basi nama emosi yaduze mu mutima nyene akumva nyene hari ibigumbagumba afise basi byo kuvuga ayo majambo. Ivyo navyo birafasha kuko nimba ari sengesho raba urisenge umere nk'umuntu ari gusenga kuko sinibaza ko hari umuntu asenga ariko ariruka mwibarabara ahubwo umuntu aja ahantu hamwe agatuza hama agashobora gusenga. Rero ino ndirimbo nimba wayigize isengesho urashobora kuyishira ku buryo umuntu ariko arayiririmba yumva ati nukuri akumva basi abiririmba bimanuka biza no muri we. Ego urakoze cyane. Watubwiye ati inkomoko y'indirimbo nari nicaye hanze mbona ibikorwa basi nitangura kwihwezwa ivyaremwe ukuntu bimeze. Ego utangura kwihweza ivy'Imana yaremye utangura kubona ubwiza bwayo ariko imbere yuko wandika iyi ndirimbo hariho byinshi wiyumviriye nkuko nyine wabitubwiye. Ariko nanone ngaha muri studio za AkezaBurundi ndagomba tubwira Imana uyitahura gute? Okay, je Imana ukuntu ndayitahura nibaza yuko ngiye kuvuga uko ndayitahura irandengera cyane irenze uko je ndabyiyumvira. Okay, tubwire bitanu. Kuko nk'urukundo rwayo gonyene simvise hano noruhera canke ngo hano norugarukiriza niko ndaruririmba canke ndiko ndaruvuga. Ico ni cyambere. Imbabazi zayo imbabazi rero ndahageze ndahatinda gato canke ndahateba bivana n'abatwo uko bavyumva. Ndahateba kuko imbabazi z'Imana jewe iyo hageze no kuziririmba ndi kuvugira ijambo imbabazi banumva nyene ntafise ukuntu norivuga kuko Yesu Kristo kwitanga ku musaraba zirya zari imbabazi. Mwisi nta muntu ashobora kubabarira umuntu mwisi. Iyo umuntu sinibaza ko hari umuntu yomwicira umuntu akaza ngo mbabarira nyene ngo ateramo babarira uko nyene bake babaho. Rero Imana yacu iratangaje irenze uko tuvyiyumvira. Twe dushobora kuba tuyifata ahubwo mpwemu yera ni wakwiye kuduhishurira uko Imana imeze canke uko twoyitahura ku bushobozi bwayo gusa. Navuze urukundo imbabazi ku bushobozi bwayo. Aha hore ni danje ukibona nyene Farao nawe yabonye isanga bitoroshe. Imana yacu re ihambaye cyane gusumba uko twe tuyiyumvira canke sinumva akandi kantu noyivuga ko gusa ni nini cyane iragutse. Abanyarwanda bavuga ngo ni ngari iragutse cyane. Twoyivuga bukira bugaca tukivuga ivy'urukundo rwayo wewe ugaheza ivy'urukundo nkaza mu rukundo kaza ku mbabazi zayo nanje nkagaruka ku mbabazi. Urumva Imana iragutse gose. Ego Imana nyakuntu Imana iratangaje Imana irateye ubwoba cyane iranatinyitse. Ego
reka tuvuge ati imana nyene ni igitangaza. ni igitangaza pe. Okay, ku ndirimbo yawe ya kabiri warakoze tugomba kumenya mbega kubera iki indirimbo yawe ya kabiri wayise urakoze, hari icyo imana yari yagukoreye canke wihweje ko ivyiza imana imaze gukorera abantu bayo? Okay. Wayirimbye ubuzima bwawe canke wayirimbye ibiri mu jambo ry'Imana? Bwa mbere bwo naririmbye ubuzima bw'abandi ndabufatanya n'ubw'iwanje. Bivamwo ikintu kimwe cy'ishimwe, aho ndavuga nko duhere muri Bibiliya. Nta kibazo, duhere muri Bibiliya. Abisirayeli bajabuka inyanja itukura, nimba hari abantu bumvirije ino ndirimbo neza baraza gusangamwo amajambo avuga ku Bisirayeli ariko kandi agaruka no ngaha mu buzima busanzwe, kuko ivyo turirimba dufata ivyo ibiri muri Bibiliya kuba twitangiye imbere tukabihuza n'ubu buzima busanzwe, kuko nibwo buzima usanga uyu munsi turiko turagenderamo. Rero harimwo gushima kw'iwanje, mw'isi nta muntu yobura ico ashima. Sinzi gusa bivana n'ukuntu sinibaza kubura ico ushima, sindavyibaza gusa jewe ndashimira Imana. Hari abantu benshi iyo mvuze kino kintu baratangara ngo ico si ikintu wakabaye ushimira Imana. Je ndashimira Imana ubwa mbere bwo kuba yandamukije amahoro. Dufata uno munsi ndashimira Imana ko yandamukije amahoro. Ikindi kuba je narahejeje ishure, imanite je yarangora. Irevure sinadobaguye cyane mugabo narumva ko nobishimira Imana, kuko abo twatanguriye rimwe bose ntibashoboye guheza. Tugiye mu buzima busanzwe hari ukuntu tuvyuka tukikangura tukabona tukagenda mw'ibarabara, urumva iyo nayo ni impamvu yotuma dushima Imana. Muri make hari impamvu nyinshi zotuma dushima Imana. Ego urakoze cyane. Indirimbo ucuyita warakoze. Indirimbo ivugamwo ibintu by'amashimwe. Ego cyane. Ushobora kudushiriza ko akarefre gatoya kugira ngo nayo kwadukana bayumve? Ntiwigeze uduheba, wabanye natwe buri munsi, hari igituma dushima no kwineza yawe yabanye natwe. Abenshi ntibakiri mu mubiri, ariko tweho turiho turi bazima. Ivyo vyonyene birakwiye ko tugushima, ivyo vyonyene birakwiye ko tugushima. Wow, Bosco muririmba neza. Murakoze cyane, ariko ibi navyo tubishimira Imana. Mbega nakubwiye ko uririmba neza uwo byakira gute? Ubwa mbere bwo ndagira ubwoba. Nagira uca wishima ukabona kurenze ko wabaye umustar. Nimba byose tubishobozwa no duha inkomezi, je nishima kandi atari je navyishoboje. No kwishimira iki? Nibaza yuko je iyo utanguye kunshimagiza ugatangura kwerekana ko nkomeye, ndagira ubwoba kubera ko mba numva ikiri muri je utanguye kugishira hasi cyamvuga, ariko mu mutima ushobora kubivuga wewe mu mutima cyamvuga ati Mana ubyibuke kari wewe uyu muntu ntumwiteho. Ati nubwo bivuze abibwiye wewe kuko jewe ndi hasi cyane. Urakoze cyane. Tumva ufise umutima uciye bugufi, Imana ikari kugukomeza kuko uwo mutima ubuze benshi. Abayiri benshi yamaze gusohora akaririmbo kamwe gusa. Acagara. Acabona ko yamaze ku wundi muntu arenze. Ariko sinzi n'impamvu wovyiyitirira. Biba vyakoze Imana kuko ikuretse ntacyo wokwishoboza. Wona bigerageza bikanka, ntari abantu babigerageje bikabananira. Bariho benshi ahubwo yumvise ko nagiye muri studio atangura kuvuga ati cyakoze uri umukire. Kandi nawe waraba mu buzima busanzwe ukavuga ati yo nta birenze nyene ndasanzwe, gusa kubera ko hari akantu Imana yakoze ntabitahura. Ego Bosco, nizihe ntambamye uri kuragenda uhura nazo muri bino bikorwa? Kumenga biragoye kandi bisaba uburyo bwinshi, wowe bimeze gute, byifashe gute? Ubwa mbere bwo turashimira Imana idushoboza kubikora, nagumye ndabivuga cyane. Urashimira Imana? Ikintu cyose ndashimira Imana. Uwo mutima ndashimira Imana abisubiye kuko ivyo mba nakoze
iba yanshoboje muri make. Mbashatse kugaragaza ko je ntacyo nshoboye kuko hari imyaka nabigerageje bikanka. None ko nabonye bikunze mw'iki gihe ni bya bindi navuga vya yapaje. Ni cya gihe Imana iba yashize bivuze ngo support y'Imana yarije. Rero ndashimira Imana, ndi umunyeshure biba bitoroshe, ndabifatanya n'ishure kandi ndashimira Imana ishoboza nkabikora. Rero intambamyi ntizibura nubwo biruko. Kandi nyene satani bene ibi bikorwa arabikarira. Tunibuka ko yahora ari umuririmbyi azi n'ubushobozi buri mwa kino gikorwa kudusumbya. Nico gituma abikarira cyane. Hari comment mbi dushobora guhura nazo. Hari abantu bakubwira ntaho bizoshika, ibi bintu byawe kanaka yarabigerageje byaramunaniye, rebo no musi yarabihevye. Ariko mbwire n'abandi barimbye bari kudukurikira ntibihebe pe. Nimba ari Imana yamuhagurukije ntiyiteho bano bandi bantu, ariko yiteho icyo Imana yashize muri we atangure kugikoresha. Kuko irevre ni byiza kuri YouTube cyane kugira ababone benshi cyangwa kugira abantu bagukurikirana benshi, nabyo birafasha, binaguha n'umuhate wo gukora cyane. Ariko none nimba hari abakozi b'Imana bavugira mu masengero hariya hirya, ata YouTube channel, nta kamera ibihari, ntaki akavuga ubutumwa abantu bagafashwa, ntitwari tukwiriye kwitaho izi ntambamyi nyamukuru tubona, ariko dukwiye kwitaho igikorwa c'Imana. Rero intambamyi ntizibuze, navuze comment mbi, hari abantu baduca intege, ariko kuri jewe iyo nciye intege nca ninkweza iyo nahoze, nkaraba naho ndi no munsi cyangwa ati we nubwo uvuze ibi bintu ntiwatekereje ahantu narindi ubwa mbere, ati rabo no munsi nicaye muri AkezaBurundi, ati urumva none nicaye muri AkezaBurundi ibi navyo ndavyitiki iri siteka yego kwicara kuri mikoro bibaza ko ari ibintu byoroshe. Imana cyakoze Imana iraducoreye kucyubahira. Rero intambamyi sinovuga ko nishoboje ku buryo, ariko uko Imana idushoboza turakora. Rero habonetse abateramunga sinobanka canke abadushigikira, nta management ndimwo, ntagira umuntu avuga ati ataho bivuga kubera hari ukuri inyuma. Oya, ni muri bike nyene Imana indonsa nivyo nkoreramwo. Nubwo ndi umunyeshure ndiyaranja. Ego urakoze cyane. Ati nta management urimwo, uriyaranja kandi uri umunyeshure. Ego watubwiye kudakora, none n'imicoro n'abavyeyi bigenda gute? Nibaza ko nta gikorwa umwana ashobora gukora ndacawa kwa mama na papa. Rero abavyeyi nibaza yuko bategerezwa kuba bazi ibintu rimwo, kandi iyo uri gukora igikorwa nk'iki ntashobora kubona n'umuntu mwavuga ati nubwo bakana kabatarabitahura canke ngo ndamuha umutahe atangure gukora nk'uko bimeze neza. Nabaza kuraba indirimbo zanje baraza gusanga ari amalyrics, bivuze ngo nkora aho ubushobozi bwanje bugera. Rero bumve ko n'abavyeyi bashobora kuba banshigikiye. Irevre ashobora kutanshigikira nkaho umenga arabiza, ariko ashobora kuvuga ati tora genda unywa amata, je nkavuga ati ego ndaza aho ndayanywera. Nuko Bika. Ego watubwiye kandi ngo intambamyi ya mbere abaca intege bakabereka nkaho umenga ivyo biriko murakuba ntaho bigana. Ego turabifise. Nikihe kintu ariko hariho n'abatubwira courage. Ego nikihe kintu muzo kukubwira nyene urumva ko gikoze ku mutima cyane kakubabaza? Jewe rero iyo mbabaje sinibaza ko bigira umwanya muremure biguma muri jewe, mpita ndabikurayo kuko nize kwiha amahoro, sino ibitsitaza ntibizobura kuza, byama biraza. Ariko iyo ubifashe ukabiha agaciro bikugira kingaruka mbi, ugasanga nawe wakoze ikosa kandi ataryo wari wateguye. Nico gituma je nize urashobora ko kimbwira pe kikambabaza mu mwanya nkumva nyene umenga tishakana kana we kwera arambangamiye, mugabo bihita bihera n'umwanya muto. Urakoze cyane. Reka tuvuga ati courage. Watubwiye ngo bakubwira courage, nane ndakubwira ati courage. Ego murakoze cyane. Utere uje imbere. Ego Amatwa dusumira turumva hariho indirimbo zikiri mu gikoni vuba cyane zishobora kudushwaramwo. Ego Zitege ryari? Rero ndatinya gusezerana ibintu ntazoshitsa. Ziriho sindazihakanye, hari ziri mu makaye. Ara umuririmbyi numvise guza indirimbo ngo dufise mu makaye ngo twarabuze support, ariko nanjye ndazifise. Ego Hari n'iziri muri studio.
nibaza ko mu minsi zizoza rero sinzi navuze nshobora gusezerana ngo ndavuze ngo ni mu mpera zo kuwa gatandatu cyangwa ni mu mpera zo kwindwi ngo mu kumunani ngo mu kucyenda gacu usanga ndakirengeje ico gihe bitewe n'iyindi mpamvu rero bazirindire bazobimenyeshwa igihe tuzonogaruka no muri Akejo Media tubabwira ati byashitse ati umuriro watse. Urakoze cyane Jean Bosco nagabe ngo Jean Claude ariko ayo mazina abiri abantu barakunze kuyakompara kubera ko aregeranye cyane Jean Marie ibintu nk'ibyo Jean Bosco. Bosco reka tugushimire gose. Mwakoze cyane namwe ndabashimiye cyane. Ego mwakoze kudutera iteka. Ndabivuge nk'uko mubivuze cyakoze Imana ibaha umugisha. Mwakoze kutwakira hano mwa ino studio yanyu kugira ngo dushobore kubwira abakunzi bacu ibikorwa dufise mubidufashijemwo namwe kuri mwumve ko ndabashimiye. Ego twagushimiye gose kandi twakwishimiye ariko nanone ndagomba kubwira abakunzi ba Akejo Media imbuga ukoresha kugira ngo kuri wa muntu wahezagiye kuri wa muntu yagushimye kuri wa muntu yakuryoherewe ashobore kugenda agiye subscribe canke follow kugira ngo bikunde gusupportinge canke n'undi muntu yifuza kuvugana nawe bimworohere. Reka mpere ko iki cyanye umuhereje ko umuntu yifuza kuvugana nanje arashobora kwakura. Reka mvuge WhatsApp ni abantu benshi rezo sosiyo bigezweho. Ni 67 797 vuga mu Kirundi ndagufasha ndagufise babishobora. Ibi ndi ubivuge. Reka ndabivuge. 67 amajana 797 ubusa 23 kari birebire kubera ari ubu rero hari kandi kino kintu urumva twaramaze kumugara tuba turi mu Kirundi ukumva ngo ngo d'accord ukibaza none kweri gusa birisangi abantu benshi kuvuga indimiro mu Kirundi bisigaye ari kibazo meme na je mbwiye mvuga indimiro mu Kirundi turi mu iterambere ubu turi mu iterambere ryara tuganjije ariko nabyo ni byiza kuko ntituzoguma aha cya kabiri rero nizo bashobora kuntora kuri WhatsApp kuri iyo canke onamobe nabo bashobora kwakura 77 amajana 830 amajana 456 kugira wa muntu bitazomugora 77 830 456 67 797 023 izo arashobora kuntora akoresheje apere canke WhatsApp kuyo ya limitere. Imbuga nkoresha Facebook ni Jean Bosco Worshiper. Aka kantu ndakavuga ashobora kugenda kwirosherisha ntayibone bitewe nuko page tuyikora ubwa mbere twashize ko Jean Bosco ariko tugiye kuraba dusanga aba Jean Bosco ni benshi cyane biba ngombwa ko twongera aka kandi. YouTube ni Jean Bosco Worshiper. TikTok ni Jean Bosco. Na Instagram ni Jean Bosco. Aho se agiye kundodera ashobora kuntora byoroshe. Hama YouTube channel ni Jean Bosco Worshiper. Giye kirondera niririwe. Urakoze cyane ndiza ko bavyumvise. Reka rero turangiza ikiganiro ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Akejo Media bari ko baradukurikirana. Abakunzi ba Akejo Media aho muri hose ndabashimiye cyane kingene mwakurikiranye ikiganiro. Umwami Imana bampera umugisha ariko kandi ushobora kuba utishimye mwakino gihe nubwo wari kuraraba ikiganiro ukishima ariko mu buzima busanzwe hakaba hari ibintu biri kugucanga. Rero Yesu niwe ashobora gusobanura ibisobanye agashobora gusigura ibidasiguritse agashobora kugusigura aho udasiguritse. Hari igihe abantu bakubona ko udasiguritse rero Yesu arashoboye kugusigura kimwe gusa wumve worema mu mutima gusa ushishikare gusenga. Gusenga Imana yacu ntabwo idutererana natwe kuba mutubona kuno ni Imana yabikoze kandi turabishimira Imana. Rero namwe mwumve mwoshira umutima kuri Kristo. Kristo nta cyamunaniye ku musaraba yarabirangije byose. Novuga ko ku musaraba yavuze ijambo rikomeye ngo birarangiye nibi bibazo byawe ari bo birangize ahubwo gusa mushire ku mutima umuhakanya kandi umwizere. Nari nabivuze ushobora kuba uri utarashikirwa kuri page yawe rero rindira igihe cyawe kandi uzi ko hari n'abantu ibigeragezo bishobora gutuma
ata imana agatangura kugirira ishari abo bimeze neza canke abo yibaza ko bimeze neza. Ego. Ahubwo kimwe gusa ntubagirire ishari, ahubwo nawe shishikara gusenga unezerererwe umugisha wa mugenzi wawe, kuko utanezerewe umugisha wa mugenzi wawe ndemeza neza 99% ko bishobora kwica uwawe. Ego. Ukawubura. Unezerererwe umugisha wa mugenzi wawe nubwo ubona bigukomeranye, ariko ubihe Kristo kuko Kristo akomeye kubirusha. Mwarahezagiwe cyane. Icyo nkunze abakozi b'Imana nuko mu kanwa kawo havamwo by'umugisha, havamwo indemeshanyo, havamwo ubuzima. Wow, Imana igwezagire gose, ndizera ko icyo babwiye bavyumvise, n'Imana yavyumvise, reka Imana ibakorere. Amena. Amena. Mvugira amena. Amen, amen. Reka dushimire abakozi ba Kejo Media bakora dukurikirana, mwakoze kuduhitamwo, vraiment hari ibikorwa byinshi, ama media menshi, ariko mwavuze ati reka turabe kuri Kejo Media, turabe Burundi Gospel Search, biba mwakoze kudukurikirana, mwakoze kuduhitamo. Reka ndagusabe nimba utari wagize commentaire, tugire commentaire. Nimba utari wagize like, igire like. Nimba utari wagize share, utugire share, kino kiganiro gishikire menshi bashoboka, kuko ni kiganiro kidasanzwe, kiganiro kiryoshe, gishobora gufasha imitima y'abantu benshi. Na wa muntu utaragira subscribe, tugiye subscribe kugira ngo ubashe kudukurikirana neza mu buryo bworoshe, ata muntu wenda gusaba ngo ma link. Cyari kiganiro rero Burundi Gospel Search n'umutumire wacu Jean Bosco Havyarimana. Ego. Na Keza Fleur ya Audrey. Ciao ciao. Bye.